abafana canke abakunzi bacu kuvuga ngo ndi ntashima canke iki umwe wese n'uburenganzira bwiwe narabikubwiye n'uburenganzira bwiwe umuntu wese afise uko abona ibintu ariko narabuze umunsi naje nkicara hankanegura umuntu havuga ngo nakaje ngo ntacu yamariye umuntu wese afise uko avyumva narabikubwira ashobora kuza ngaha umuntu runaka afise ikintu yashaka kumva mu gihe utakivuze agomba kukirema ukivuge ntukivuge arakirema akakigira kizima kikabaho je narapostinze Fanny Lavine mama lao nanje ndimu abo abereye mama naje ndimu mpostinga na Riber Nsoro my coach my teacher niko je umunsi nja muri cinema bampitanya Hagard Nord sinari bwaje kuri set sinari bwabana naho nakona film oya turagenda tuja gukora film ikintu cose nakoze nibo bakimbwiye je nza muri cinema nari zero rero ndabashimirana n'ubu aho ngeze nibo bishake bigende gute vuze ngo ntaco bamfashije no bandavyiyibagije ariko no bandabitse Fanny ikintu yafashije abantu benshi fise ndavutse ndasubiye abantu benshi mfise niwe yabampaye asa ari to Fanny atankore niwe yaduhuje na wewe siwe yaduhuje nta muntu numwe mfise muri industry atari we yampuje na benshi mwaba bantu bakera niwe yampuje nabo urumva we yampuje nabo angirira ubuntu mboneka kuri kamera ziwe vyari vyoroshe kubonekaho ubu ho biroroshe nagira ubu anyereka abantu aranabanshikiriza nako atagira akavuga ati mumpere ikiganiro nawe Liberi nawe ikintu ubumenyi bwose nzi kuri cinema namba nukwandika namba niki niyo niwe muntu yabimbwiye kandi namba ari ikintu cose uzi confidence ikintu cose nkora uravyumva niwe yakimbwira akavuga ati muco mwiki kintu uri forte urumva gerageza mwiki kintu naco uriya mugabaterana intege agacana n'intege ikintu utakizi ntakubesha haje nikameze ribaje ameze uko ikintu utakizi ntakubesha kandi komsa takubesha ugira inzigo kuko ahorana utuntu dusha kutumanyeri urumva ko bameze ngo utumanyeri urumva hagati aho mfise n'urupapuro yanyigishije muri academy kama kubwira abakinyi baraciye muri academy na certificate nafise ndayitsana umwe wese yamfashije ivyashoboye yampaye ubumenyi mwibi bintu runaka of course n'undi yarabumpaye ko ndibuka umunsi kira Facebook Fanny yarantwaye ahantu kujyanya amacoma aransigurira ibintu vya page ukunuku ca turayikora twafashe aka video twari mu modoka yiwe ndavyibuka narabinsigurira adiko ca turakire iyo page itera imbere urumva ujya mu mere dushake tugira iki kintu cyo kwidandaza kuri rezo social ntidukorako nimukora dikehe jembeshe haje Fanny arabasa ntidushikira no sivyo mubona ntidushikira ati rero utibeshe kuri iyo ruguru kugo ruhande gogo arabafise aradufise aradufise pe jewe Liberi yarambwiye yuko none hari undi muntu twahuye ibintu vyose nzi vyavuye muri abantu babiri umwe wese ico yarashoboye nivyo nashatse kuvuga hariho action yari ibaye ndonka akantu kakaraka numva uwo muntu confidence afitiye ndibuka ko naje ndi zero ti bro urakoze cyane ti numvise nyene nsubiye gukunda abantu runaka numva mbwiye ibintu sanga iyo mba ntace muri academy sinari gutora ivyari ivyo aronda shima iyo nzogera hose nshake ndabibandanye canke ndabivemwo ntaco ndi batangize Imana inteze imbere nzobashimira ibi byo kuvuga ntaco binamaze ushaka umuntu mwankane mugira iki nikizokura ico mwamariraniye nunagenda uvuga ngo nakanaco yamariye ubibwira public muri wewe urakizi kandi uri kuri ryajya ni uri kuri babatse ikintu cabaye nagize hishurirwa Yesu Kristo abwiye intumwa ati genda mwagure mubwira abandi ubutumwa bwiza sivyo iyo tuba turi kumwe tukiri kumwe kujya inarijera ntibiba bihari bajya bakinyi ntiba barazanye impano zabo nta kintu kibera ubusa oya nta nakimwe kibera ubusa turi kumwe vyo bavyiza gusumba tutari kumwe nakandi ni vyiza kwese kandi turi kweri muri gade mukomeza murakasara niko yes tumeze neza haraba none abiwanje ntibitwa buzukuru ba Fanny na Liberi kandi nkuba biwaye baca babuzukuru babo iyo bandavye baravuga ati kijya ni camwa cacu cazanye ikindi camwe Diko Entertainment.
Yo, hello once again and again wherever you are. Mumeze gute? Twe tumeze neza aho turi turashima uhoraho niwe akora bino bintu akadufasha dusubiza mu mwuka twenyegeza day by day entertainment hasi hejuru for sure. Ni wa muhungu wanyu ndi kuri yo Leonce the son of God, Dr. of Love aka Diko aka the ambassador. Ndabashimira cyane ku rukundo mubandanya kutwereka nanhajo mu commentinga muna subscribinga kugira bino bikogwa bibashikira ubwa mbere ariko kandi mukanasharinga kugira bishikire benshi cyane. Uno munsi nakiriye uno murundi kazi mwari mukumbuye yitwa Ina Ligela all the way from Ina Ligela family. Nuko biba bihagaze ubona yuko yagarutse ameze neza anaberewe cyane nubwo mucitwa top 10 ngo agira gutya ntigere arungurukayo. Ina urabegwa ariko muri 10 ba mbere ngo kuza bitagorana. Shala urazi guponda nasha byarangiye ntabayemwo ariko nyene kubera iki utaba wabayemwo ariko nk'ubu nkanavuga ngo wabere no bambesha oya pe mu bantu bambara neza nanje wovuga ati panga wewe sinokwishira oya hamwe mu nkumi 10 zihagaze neza muri filime ziba zambaye neza ucoza oya sinokwishiramwo mbaro jene nagize ubwo bati nkeka narakurenganije kuko narabiravye sanga abantu bose washizemwo bambaye ibintu ya narabiravye nsanga style zose z'abantu bashizeko kuri caption niko bavuga yego zo style ntazo mfise hazifise ariko harimo bari bambaye ipantaro nk'iyo wambaye ikirato cyo wambaye n'ikizimbi urumva ibintu vy'ibey ibintu vya magaze nanje sininjira yo muri magaze you know urabizi ace nikura ayo wibera mwibaro udandaza ibarukana yamba kuva hasi gushika hejuru yomba urumva aho rashaka kuvuga ngo nanje no kwishiramo oya uri magaze irabera umuntu nubwo tutazambara haya magaze ahubwo abandi bantu benshi bariko baraziva ko bavuga ati abantu tuyambarire ziriya izi zindi mpuzu atari magaze oya baro nayo ni bon muga magaze irabera umuntu mpuzu ushashira abera umuntu muri mage hari ibi bintu vyacu hari gihe bivangana n'ubukene karangira ubitahuye gusumba nikuvuga ura ndizidandaza ukanaziyambika nawe hamwe nza ndishorera niha urumva ya ariko nko muri 13 urabona bazi ko bari kuza iyo ugira nka 30 nari gushikirwa urazi ngeze mu 30 n'utambara yoba yaje nko kuko nereka wona babura oya bariho uzi kugira dukora ijya top 10 byari bigoye cyane no kwegeranya abo bantu bariho ahubwo ntitubazi ntimukuzi bari abo bakobwa bakora muri filime y'u Burundi 30 badondagura umwanya urahari okay kugira ndavyemere umwanya urahari vuga 12 yego hariho jewe Ina Ligela Mimi Mireye babiri Kadora Vere batatu Ornella Mutoni bane Krakunda batanu Ashrey Ntabuzi batandatu turi kumwe Thailand uriko uravuga bakinyi wowe gusa indwe oya ndiko ndabaharura nose bakinyi bafi Thailand turamugarukako okay Thailand Chanceline umunani none we kumenga ntituri kumwe nugeze ku munani reka okay mama rao icenda wa musheri wawe yitwa gute mukama wanje none ikintu ino mabari ugezaho nimba kuri 12 bashaka guhereza ngaho aya bitwa ba Audrey bande ni benshi cyane gusaba bahari bana kumbu ubu nabazi mugaraza ahantu nkubiti ubanje uji wawe abo mwagiye mukorana nabo ukoresha unkubitirayo hafi batanu babiri ni babiri gusa wavuze Krakunda uzana Linda wiwanje namuvuze Linda ni wa wundi ahagurutse wa wundi mucagiye hariya asamazanya ni benshi cyane kabisa niko bimeze nuko bari kwinje mewagaye uziko nibagiye kuguha ikaze ngo ndamukiriza abantu no kwikwahe no baca he happy new year guys happy new year turi mu kwa kane none ari bwababone twari bwabonana kandi we gutangura twari bwakorana mwaka mushasha mwiza twese utubere mwiza n'uzobera mu bubwo nyene ni mushasha ariko wari waratakaye kumbe kuva no mwaka utangura twari bwakore twari twaratakaranye sana hama ndabaramukije mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu mumeze neza ni sawa twaje ngahanye nubwo tubamena amatwi oya nzi kubamena amatwi twaje kwigisha no kwiga
kwigisha no kwiga gute natwe turiga urashobora kunyigisha cyangwa ugapostinga tukabona commentaire atwigishije niyo sase nashatse kubivuga ariko ndamahoro ndashima Imana baranabibona ubumeze neza sinovuga ngo waravyibusha ariko wagumanya kabiri keza gumanya kabiri keza naragwaye uragwaye ngwara amaso ndivuza hama ndizera arakira burundu tu yakize kubwo kwizera cange nuko muganga yasutsemwe intuzi oya nubwo kwizera muganga arapfufa hazarega ntakiza oya warukwana n'umuntu akira amaso je ndi mubaye akize baravyiyumvira wewe oya muganda vyibutse kubera ko nanje nakize kubwo kwizera naravuze ati rero guhera ubu iyo uba warayakize nyaburundu no kwizera ntiwari kuvyibagira ngo ndavyibutse ndashinga intahe ndashinga intahe yuko yabikoze kabisa Yesu yarabikoze nubundi munsi ubudasanzwe numva ko kwifuriza birthday y'umuntu nabonye wa postings Clarisse Kakunda my sister happy birthday to you niko kwa mbere ngiye kumva nayo narijera aririmbira umuntu ndirimbe ye twagiye wewe ndiwe waririmbye Happy birthday to you Kakunda Happy birthday to you Kakunda Happy birthday to you Kakunda Happy birthday to you namba ntari yaruvera hasi ngerageje I wish all the best from your heart Congereza gica gihera urumva bivuye ku Mana ndemwifurije yambereye umugisha yambere umwana mwiza twacanye muri vyinshi tunyurana muri vyinshi na nubu nibitakunda tubitegerereje hamwe ivyakunze navyo turabishimira Imana I love you so much arabizi nta mpamvu ko Rwanda bibabwira mwese ngo ndabisigure none hari uwava bifuhira nta wava bifuhira aho kuvuza amajambo abakomeye kuri birthday yiwe bica bintuma no mundi kwiyumvira numwe mu bantu nkunda ko na postinze ba muri kumwe hafi na hagufi uriya mukobwa komenga hari ikindi kintu kinini asiguye kuri wewe kirenze nico abandi benshi baba basiguye yasiguye ikintu kinini ya cyane Clarisse ujya mubona singyajya oya nukuri diko hari ibintu wewe noje ahantu havuga diko ningyajya mwo kake ubundi bamwe ngo nta muntu umwe atagira ubujyajya mugabo Clarisse amezuko mugabo menga ntazi kwa approaching abantu niko nahora namubona umuntu tutarahura ngo nayaje niko nahora rero yes yimereye kujya nyene urumva nta bintu vy'imimenyerano uko mugoma mukorana ikintu murahura kandi n'umuntu wa mbere abaharyohera abantu aryoherwana n'abantu urumva je yambereye umugisha mu buryo bwagutse cyane ntashobora kubivuga simbona ukuntu bisigura mugabo uvyumve ko ndamukunda n'umuntu muzima muri make abamuzi baramuzi n'abatamuzi ndabasavye muhurumbire kumumenya mbe Clarisse niwe hari amakuru ariko avuga yuko ngo muri Nigeria family cange mu bantu bawe bahagufi ngo twaba tugiye kunguka n'undi muntu niwe cange ni mugenzi we biciye mu kunguka uko kamikazi byaraye bigenze so barabivuga cyane ariko kandi si bibi bibaye ari ivyo sinobishira ko accord parce que hari imyenge y'inzu ngimanywana nyeneyo kandi ukuri ko umuntu kuva muri we sindi ngaha ngo mvuge ngo ibi nibi barabivuga cyane nawe uravyumva natwe turavyumva cunda gukundira rero ukuri guhari ntabwo kunyegeza barabivuga cyane natwe turavyumva kandi bibaye ari ivyo turi fier yavyo muri team nawe kandi ari fier yavyo bibaye ari ivyo kuko nta majambo mabaza kwishurana ariko rero inkuru uko yatanguye sinzi uko wari uyisi natanguye numva ngo bana ngo Nigeria ngo bavuga ngo ntakubagana ngo karabaye ngo afisi y'amahasa birimuka numva bigeze kwa Clarisse uno munsi ngo biri kwa Thailand ninde muri mwebwe batatu yaje we wambajije uko navuze ati bibaye ari ivyo ntumbaze muvuge se wabitsa yego bibaye ari ivyo muri batatu yo barinde erega sini turamumenya neza ariko yasinje kumuvuga ahubwo muri twebwe habaye hari mwumwe bikaba ari ivyo nivyo gushimira Imana parce que tugendana na beshi cyane cyane mwiri hinguriro ryacu ubundi je umuntu numvise umukobwa afisinda akayemanga akaba fiere yayo mu mwanya wo kumutera amabuye ndamukeza parce que hari inda nyinshi zivanwamwo urumva bakazikuramwo tukamubona umuntu afisinda ejo mugahura ukayibura diko nakanya yari afisinda ukayirondera ukayibura gacubona umwana w'umukobwa yifatiye risk akavuga ati uno mwana reka beho
sukumukeza ubonye umuntu wafashe riske navuga ati reka uyu mwana abeho igikuru sukumutera ivyatsi nuko mukeza parce que aho monde igeze ubu gukuramwe umwana umenga biri easy umengo biri official urumva ariko rero mbarumva nyene tuvyihoza tubigarukirizaho hako je numva vyari nibisanzwe biba biraherega oya twobivuga gute nimba ari wewe uze wibaruke neza nimba ari Clarisse tumwipfuriza umugisha ari Thailand azashikana amahoro siko abarundi bavuga amen amen uyivuze mu kibanza canje ciwawe canke ciwe ciyisigiye kwakira umwana oya erega ashobora kuba president uwo mwana namba ari ivyo ariko ubona gute bino bintu usanga no muri societe rimwe rimwe badatahura umuntu asizi kubibona mu kibano byaragiye biba ugasanga umuntu n'umunyeshuri ngo hari n'ibintu n'igihugu banashaka kitaba cemera mugabo vyakira gute nk'umuntu yabishikiye ukamenga bo mwinuba mu kibano iyo bishitse nimwe nakubwira ikibazo caje iginge nuhangana naco not ukuntu gikwepa parce kugikwefye uzugisangaho ntawo dushishikariza ko nanje ndimwo ngo tugende ngo twari zonda zindaro kuko sumuco ariko rero nubundi ni hatari iyo vyashitse bavyeyi bacu bige ukuntu bahangana navyo ariko bareke kudushirako iki pressure parce que nivyo bituma benshi baca bihutira kuzikurayo muhira ntibanturatuze rimwe na rimwe bakaniyahuza ibintu ugasanga bibakwegeye akaga nibisanzwe rero vyashitse tuvyakire bitarashika tuvyirinde okay byumvikana cyane kabisa nk'uko twabivuze iciza nuko wa mugane umva hari ikintu je nama nibaza nuko byo byaciye muri iyo nzira imeze nk'uko ibaze nk'ubu umuntu abigireyemo ikibazo cange wa mwana ntanabeho burya niho havusanga n'abandi bariko baramugwanya babaye nk'abicutse baba nubundi baca abantu bahindura imvugo erega bo bahindura imvugo ubishitse baravuga ico kibazo ucikemuriye imbere uracuvuze ubere wabigenjeje baravuga mugabo umwana yavutse bakuvuga indwi imwe baramwakira rega bakuvuga no mu misi ya mbere baramwakira uzurabe umukobwa ashobora gutwara imbanyi muhiri wabo bakavuza induru basaza we bavyeyi iki mugabo kakana kamaze kuvuka se uza wumva ngo akashani ko kazonsindagiza ngo kazoncanira umuriro avyurumva nama ndavyumva akaza kuvyemera ari uko kakana ego bitarashika vyirinde ariko vyashitse igakubana nico kibazo reko uwo mwana abeho yego iki kintu hari ikintu nibuka twigeze kuyaga je na wewe byagiye biravugwa kenshi ngo muri filme y'u Burundi ngo abakobwa ngo iki uriko uraraba kino kintu nicaza kubaho cyangwa usanga carabaye ntabwo ubona nubundi ko kiza kuba igitutsi ku bakobwa mukora cinema na cyane cyane ko musanzwe nubundi muvugwa ko ibi nabiriya bimatanye no kuvuga ngo menga indero sikirenga indero turayifise parce que abakobwa bose birirwa baravyara tugiye Prince Reja twosangayo umva effectif nini y'abakobwa bagiye kuvyara sindi atari nabo muri cinema tukaza gusanga nk'uwo muri cinema ari umwe canke atanu buriyo inaro ni societe nk'izindi zose ni societe yitwa bo muri cinema tuyitwe nk'uko bijya biba hanze nivyo biba ni wacu rero ibibaye kuri umwe ntibigomba kubigitutsi kuri twese vyo kugora ingano binyumvisha atandafise ntaranavyara kandi ari yondi rero vyandi nk'umuryango bumwe ngo agatukisha umuryango umuntu baritukisha ntamuragitukisha uwo ariko rero mwebwe womenga nta excuse ati gute mwebwe muri jisho rya societe mwebwe muri nyenyeri zakira ahantu benshi bakaziraba muri caci abantu bashobora kwibonamwo bitewe n'ubutumwa mutanga nyumva yuko nubwo abandi byo babiri ko birabashikira ko menga mwebwe mwategereza kuvyirinda imbere y'abandi kugira mu banda yimura karorero keza ariko turi mwisi kandi wavuze ko turi biyo urumva we nta kiyufisi wawe none bishika kigacafura hanagura komeze wira ngo kigwe kwinsaza oya ubishaka utabishakira gwako ariko ikiva ko byihuta hanagura ramba yaguyeko ese wo hanagura gute hamaze gura we ucira bamwo ntucugita uragihanagura ni ibintu bisanzwe rero twe turi abantu nk'abandi guys nukuri kw'Imana mutubabane muzobona umukobwa ucanka umuhungu wo muri inda akina bibirunaka swat umuririmbyi canke ikiniki n'abaririmbyi bo muri eglise bamaze imisi baravyara kuva kera
urumva ba pasiteri niko kuko ba pasiteri nabo baravyara nyene baravyara reka kubesha tuhatebe kuko ntumbaze ina ntaho wabibonye n'abantu s'il vous plaît n'abantu baravyara biciye mu muco Satana arondera naka niko nanje ndondera niko nawe kandi amurondera swa turatsinda cyangwa ugatsindwa nanje ndatsinda cyangwa nkatsindwa rero nta societe yo kuvuga ngo naka ngo yamugize uku ngo nta kazi ngo naka ngo kamugize uku umuntu ahora arujya nyene ahangana nabijya nyene aratsinda cyangwa agatsindwa rero ntibifatanye n'ico akora ariko ndiko ndibaza kubera iki womenga nawe ndiko ndakumva womenga harimo kwiyagiriza intege nke cyane z'ikirenga nyene none turi kwereka umva ko menga ntiwohagarara imbere y'ico kintu ngo ugitsinde nakubwiye hari igihe utsinda cyangwa ugatsindwa oya kubera ko kwa muri kuratsinda impossible ntibibaho ninde yamara atsinda ngaba babakobwa rega gutsinda kwiswe gutsinda kuko hariho no gutsindwa tubaye dutsinda gusa nticokitwa no gutsinda byo kwitwa ukundi kuntu ako kantu gutsinda byabaye impamvu gutsinda kwitwa gutsinda nuko no gutsindwa bibaho byovyo yes none wumva inzira tubivuge mu buryo bwagutse nk'ubu nka wewe ufatiye wiga za sogondere ukabandanya nuno munsi ntabwo wemanga yuko wiravye uburyo wiyizi ushobora kuzigama ubukumi bwawe kugeza umunsi uzoba warongorewe kumugaragara izuba ripfa ivyo nta formule nimwe of course hariho gufata ingingo urumva oya tuvuge kuri wewe wiyizi amajana amazi uriyizi intege nke zawe aho ukomereye ndiyiza aho nkomeye ndiyizi wewe niwo kwizigama kugeza igihe ubukumi bwawe ubugemuriye uwo muzobana oya n'ubuntu bw'Imana oya n'ubuntu bw'Imana ahawe ntiwosha ntagira umuntu yirata inkomezi ziwe n'ubuntu bw'Imana ubwo buntu se we nkawe nk'ubu warabugiriwe ubwo buntu twese twarabugiriwe twese twarabugiriwe canke bwagiye kera we hari umwana ufise jewe nushaka nta ufise nujya mu mazibisi mbona atabishaka sivyo bamureke mugabo hariho abahungu ubu bafise 19 bafise n'abana b'imyaka 2 ugira ngo nuko ngo arabarara ngo iki niki n'ubuntu bw'Imana baratsinzwe ujya munsi hari n'ibindi batsinze we vyagutsinze urumva ikintu kirakomeye ntatsinzwe muri ibi ntsindwa muri biriya udatsinza aha utsindwa hariya nakahajya natsinza kahatsindirwa haraho natsinzwe arahatsindira rero ko sanze none menga twese turabatsindwa tubayeho uko tu gusa ntitwirata gutsinda buri gihe turabatsinda biciye mu ntsinzi yo wadutsindiye yo wadutsindanishirije yawadutsindiye umaze ibisi posting ama verset biblique nkumvura ampabuye niko bimeze aka kantu ubona gute tugahuje n'ikintu kiriko kiravuga uno munsi naravye interview ahantu haraho gato nkaza kugarukako mbona umukobwa asa n'uwivuga amazina ashaka kwerekana yuko atamukobwa n'umwe no munsi atohafatirwa atamukobwa n'umwe no munsi umuteza amafaranga atogira ingeso mbi wewe agasa n'usigura ngo ubuzima bwarazimvye abantu benshi babayeho mu bukene ati none ninde mukobwa yobona bariko baramugeresha ama miliyoni bamwereka ama telefone meza niki ngo areke kuja kwidandaza hanyuma asavayivinga abeho uko abishaka we aka kantu kabona gute sinomujija canke ngo ndamwagirize niko avyumva nkuko nanje binasiguye ashaka kuvuga atapubijya ntibibaho urumva naje sinomwagiriza ariko namba aho hantu hatsindirwa twese saho tuko eske azi gute ko abakobwa bose bakenya mbo yafashe ubwo bukene abugira nubwiwe nabwisangiza wibaza urangwa yaranakenya none gukena umuntu akenya urabije cyane nari umukobwa wo mukire yambaye impuzu zizinje afite ama telefone y'ugwego hejuru gukena gukira ni mu mutima yes oya we yavuga ubukene bwo mu mufuka amafaranga byose ni mu mutima diko turashaka kuba turi kumwe ngaha jewe ndi ngaha urabona ko gasakoshi kari imbere yawe fundurura aba amafaranga ari oya nana kimwe fundurura amafaranga ari ntayo mbona utinyiki oya nabeshi fundurura amafaranga ari ugasanga harimo ibihumbi 10 mbona yumva ko ari mwana ibihumbi harimo ibihumbi 10 ugasanga Jeff ivyo bihumbi 10 ndi satisfied siko nkumva ndanyuzwe buriya rero tutinye n'umukobwa afise ibihumbi 10 yigabira ziwiwe reka urumva nkumva ndi satisfied ugasanga hari umudemu uba ni mu modoka asohotse muri banki runaka
nubu mu mutwe ahungabanya abona afise romanke ariko je ndanyuzwe je ndanyuzwe buriya abantu bafise amafaranga nibo bakene kuko barayamenyereye akiyabura kidogo arahungabana. Abantu bafise amafaranga nibo bakene wohera he ufata umuntu afise amafaranga ukamutuma. Okay, umukire wa mbere namukubwiye urabona bene wacu tubita abantu kuko ni imiryango sinzi vyari twuntu bavyita umutwa twakuze tuzi ko n'umuntu agiye gukora ikiyede nk'akarorero agahembwa ibihumbi 5 akicara hagiye inusu y'ifu 2 indagara za 5 agakora ibiharuro akumva birahuye akabona harimo impeke cyangwa akabona byose birimo acagira ntagatamba nubwo mubwira kandi kazi ntaza uravyumva ntapfaje ariryoherewe nta ngorane iryo ryavuye muzoshaka kumaza ibindeje nejo ni yaronka sivyo ivyo bindi ntibimuraba urumva ko mvye dofanyuzwa wabone kubwawe nibo guhita abatunzi wa muntu nyuma yo guhaza ibyo bintu byose atoguhamagara ati reka ndakugurira icupa kubera ko yaherewe yanabishaka ntashobora kubikora bituvuze ibintu byankenerwa kuba umuntu yo kubaka kuba umuntu yo cunga impuzu zirenga 3 uriya muntu ko ivyo bintu mba numva atari karabigera ko uwo muntu wo mutunzi gutega inda mu bisanzwe nivyo nakubwiye urashobora kubaho ngaho wewe abantu bakabona umenga ntacu ufise ari ugasanga uranagifise ni mu mutima diko kuko nta mukire numwe aratunga ibintu yumve ngo anyuzwe aho rahangayikiye biriya ica ntukimva yego aho rahangayikiye biriya uzutinya umuntu nakubwiye umuntu amenyera amafaranga aha we wabana yazi sivyo kuba nibereye hayarenze ibihumbi 10 atayonze bikwiye rero ndamahoro ubutunzi naha mu mutima tugarutse kuri babakobwa rero ndiko ndumva ikintu cicwa ingeso mbi bamwe bariko barirukamwe ingeso mbi twovuga yuko bagiterwa n'ubukene ingeso mbi ntuzihuza n'ubuzima none bajayo kubera iki ko ari undi muntu wese mbona muri comment avuga ati ahubwo ati mbere ugiye kuraba abana ko gutangwa abakiriya abakobwa bafite amafaranga ati nibo mbere bariko barabijamwe gusumba nabo mwe mwita abakene none utusigurira iki ahubwo nyene biva kuki bafise byose n'umuntu ku giti ciwe nabo bagiye kurondera iki hari akageso dufise muri twebwe uravyumva hari akageso dufise muri twebwe ugiye kubikontrola hariho n'abakobwa turi ku bakobwa banabijamwo bakaba ari bo bariha come on yes akabijamwo akabari wari agatanga mendevre ku mujama bita none nawo nwarajamwe n'ubukene tandukanye ingeso hariho ingeso umuntu abafise ku giti ciwe yo so ntibabifatanye rero n'ubu buzima bw'uyu munsi nimwe nakubwira je nawe twogwara sivyo tukagwara ukihutira ku mupfumu uravyumva no tugana uvuga ku mupfumu ngo biragoye je wansize ndemvye ndiko ndisengera Imana oya ngo yongo ubu ngutaraguza ngo ntanakumwe woba gute ivyo nibisa nakantu kari mu mutima beba kita gute kamere ari byo usanga ari karande z'imiryango ikintu gikenewe ni deliverance se nkiyo erega ikibabaje ntacuzi canke ikintu kigoye si bose nk'ubu baba yizera iyo deliverance uyizera no kwizera ko umuntu nubundi bupfu kutayizera nubundi bupfu utizeye bayihute oya uba wizeye ubuzima turabizi ko bugoye kandi ntibugoye ubu niko bwamye niko buzonahora ubuzima buri gihe urinze wiyangaje ati ngomba kubaho uko iwanje nishakishe nitunge butegerezwa kukugora niyo mpamvu n'umwana arira ngo mama we ngo aragiye nawe biramugoye ubuzima buramuruhije mama we atahari buragoye sivyo umwana akarira ngo ariko bamuhamata yumva ariko baramuvurugira ubuzima ariko bamuhamata ntayashaka uriko uravyumva ubuzima bwamye bugoye n'ubu buragoye kandi buzohora bugoye ntibuzongera ahubwo gusa ntibugoye ku rugero rumwe reka kubufatanya n'izo ngeso zawe uca utavuga ngo ni kubera ubuzima oya n'igihe yafise uzoga umugenda no kuvuga ntagire uwitwaza ngo n'ubuzima bwagoranye ngo reka shareka ngo ivyo mu gisagara nta narimwe wosigurira ngo ubuzima ngo bwatumye ngo nadukana ngo ingeso ngo urubini biteye ubwoba nko kwezi kugire guherera umwana w'umukobwa ukabona ahantu uba nta kuntu uza kuhariha kandi hari umuntu ariko arakubwira ngo ndakurihira amezi 3 icarimwe mfasha kano kantu na wavuze ati turabana turagira intege nke turagira naho dutsindika ntabwo ubona yuko bigoye kwisokora imbere ya kino kibazo none nushobora kumva ko ari nabo bazisohoramwo kandi bafise bariko barabinginga bazibarihira kare sawa gezaho rero mu 90 va mu mubiri sindi ako nabo kandi sindabajija nivyo bahisemo ibintu vyose biva ku gusenga no gusenga gusa ikibabaje kinateye ubwoba n'ubundi kuri ico nuko nuno munsi kintu kuri kiravugwa kivuga ngo mutinye bano bakobwa
bagenda kwihisha mu mashengero mutinya bano bakobwa bitwa basenzi tiyamara nibo banyegeje ibintu byinshi mudutinye kabisa mudutinye tubatinye yego fo mu bisanzwe iyo haba abantu dusenga atavyaha dukora nta n'ivyaha biba biriko birakorwa none ni bangahe badafise urusengero binjirana ako kanusha umuntu wese dimanche guhera saa 2 bari mu nyiteguro ngiye gusenga ibigeragezo ntibizobura n'umunsi umwe ariko ivyaha ukabona birushiriza ijambo riravuga ati ibigeragezo ntibizigera bibura hahiga ubuvyihanganira twebwe rero nitwe tugoye abantu bo bihisha mu nzu y'Imana nitwe basuma sivyo kandi bagoye no gufata yego umuntu abayinyegeje hari nitwe basambanyi bagoye no gufata umuntu wo mu nzu y'Imana nizomubona ngo yagiye ngo kuryosha hariya ntabwo atajamwo nta niki hadatwaye induwo ntafatwa akubwira ati kaze mu cumba c'amasengesho hari ukuntu dufise n'abadadi bacu niyo yitwaye afise ukuntu asigurira abantu bikoroha urumva agakomeje gusengesha bigakomera ariko ico nkundira Imana ijambo ry'Imana riravuga je naje hari gihe niraba nkavuga Mana ati nanje ngiyorobeka kabisa urumva ati no buntu bwawe nkaraba n'uyundi muntu nk'ubu nkaza ngakure zososho umukobwa cyangwa umugakaza ngaha akirabika fanatisme akavuga ati yo naka intari kabanziza wamumenya biri deep kabadesi kandi usanga bahora baza no ku makamera bakavuga turaza nyene sindi hano uvuga abandi mvuga jewe sivyo turaza tukavuga ariko ntaco inguvuga Imana nzoza mvuga Imana nshinga bukuru bw'Imana nzobikiraro ntihazobura uwuncako agakira ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ivyo vyose murabikora ntabihorera mu kibazo ko muhanye nabi ariko umunsi umwe nzobagaragaza apana imbere y'amaso y'umuntu umwe imbere y'ishengero rikoranye ico nzi ibintu ntivyijana utihanye Mana urayizi wewe yarivuga ati ndi Imana ifuha irafuha cyane keshi iri kurana yitukishaho nibindi bindi ntituhatebe sindi mama evangeliste wa Reka tunaharenga kuvuze koze hasi unyibutsa gutora ibuye umugani w'ababandi ati tutihanye ntora nk'ikintu burya je ntoye mu kintu cyitwa guca bugufi duce bugufi kwisubirako kubana neza n'abantu ariyo mpamvu wamaze no gupostinga stati abantu bariko baribaza ko ati narijera aremeye ibiganira arafukamye ati umukobwa mu amashugwe yiwe aririmbuye nyuma y'igihe kinini hari abantu bagize uruhara mu iterambere ryiwe atigeze yemanga ubu simbiye kuri stati unkundire ndayisome diko kawe je narakubwiye unkundire ndayisome byihuse wapostinze umuntu yitwa NSORO na Fanny Chawandika ngo forever in my heart nubwo vyogenda gute sinopfa ndabibagiye ntaco mutankoreye umwe wese mu byo yarashoboye ushira ko twatuntu twaguca twerekana respect for you guys umisano nahere ati ni nyuma y'igihe kinini ntavyo je nigeze ndakumenya ngo canke ntavyo bambwe ariko ndavye ama comment y'abafana ibintu vyagiye biravuga kuva ku maransema n'ibindi byinshi wamenga bagenda bakugaruka ko komenga ndabivuga kuko babivuga uri ntashima nuzirikana wihenuye ku bantu bigenze gucu no munsi ngo posting bano bantu ubanza umbire kwanza caguteye kuba posting Santrete ngo wisigwe babipfuye cameraman w'umwaka Santrete gombe baramumenye reka ndavyice abafana canke abakunzi bacu kuvuga ngo ndi ntashima canke iki umwe wese n'uburenganzira bwiwe narabikubwiye n'uburenganzira bwiwe umuntu wese afise ukabona ibintu ariko narabuze umunsi naje nkicara hankanegura umuntu havuga ngo nakaje ngo ntacu yamariye umuntu wese afise ukavyumva narabikubwira ashobora kuza ngaha umuntu runaka afise ikintu yashaka kumva mu gihe utakivuze agomba kukirema afise icyo ashaka kumva yego arakirema ukivuge ntukivuge arakirema akakigira kizima kikabaho so rero kuba narabapostinze aka kantu ngo so nico congeza conyene nzi nandiko ndakigasi kanaka anyway urakazi naka den kuba narabapostinze ni wabibonye uteba su bwa mbere je ndashima pe wabapostinze mu buryo nama post gihariye unabapostinga noneho hari byinshi biriko biravugwa n'ibindi vyagiye biravugwa ntavyo nitayeho nta nivyonzi ntunabimbwire nta nivyo nshaka kumenya twivugira ibitwe turiko turavuga byacu je narapostinze Fanny
mama lao nanje ndimo muri mama lao nawe urimo mama lao muri mama wabo nanje ndimo abo abereye mama nanje ndimo urumva mpostinga na Riber Soro my coach numva your coach yeah my yaragu coach inzaje nawe cyane niko je umunsi nja muri cinema bampitanya Hagard Nord sinari bwaje kuri set sinari bwabana naho nakona film oya turagenda tuja gukora film ikintu cose nakoze nibo bakimbwiye je nza muri cinema nari zero mwese uko mwana zifana je nazo nafana hajya kagiye waza ubumenyi habe namba no gufana ngo wicayeho na kamera nayibona muri mariage aba photographe baje gufotora uravyumva rero ndagenda muri cinema umwe wese aranyakira afasha icyo ashoboye rero ndabashimirana n'ubu aho ngeze nibo bishake bigende gute vuze ngo ntaco bamfashije no bandavyiyibagice ariko no bandabitse kugira tubitore neza tuvuge umwe ku ruhande rwiwe duhere kuri Fanny Lavene nikiye kintu yagufashije nk'ubo kwemanga nubwo buri hakurya y'inyanja ukavuga ati uyu mumama yubahwe kwera ikintu ndakizirikana sishaka kubidevelopa aho ya large mugabo nkuko biri comment le français so Fanny ikintu yafashije abantu benshi fise ndavutse ndasubiye abantu benshi mfise niwe yabampaye nta muntu twahuye hasi ukavuga ngo uwo murazi nani ndakubwira ati basi ari tofa natankore sipana cyane kubwira niwe yaduhuje na wewe siwe yaduhuje shaka siwe yaduhuje niho twahuye nta muntu numwe mfise muri industry atari we yampuje nawe uretse aba bashasha baje inyuma yanje urumva baje babona umenga nanje nyene haraho maze benshi mwaba bantu bakera niwe yampuje nabo urumva niwe yampuje nabo angirira ubuntu mboneka kuri kamera ziwe byari byoroshe kubonekaho ubu ho biroroshe oya kuboneka imbere ya kamera y'umuntu ankora umuntu aba nitsina urumva nagira ubuntu anyereka abantu aranabanshikiriza nako atagira akavuga ati mumpere ikiganiro naka na nubu yo nabikora hagata urumva na nubu yo nabikora Liberi nawe ikintu ubumenyi bwose nzi kuri cinema namba nukwandika namba niki niyo niwe muntu yabimbwiye kandi namba ari ikintu cyose uzi confidence ikintu cyose nkora uravyumva niwe yakimbwira akavuga ati muco mwiki kintu uri forte urumva gerageza mwiki kintu naco uriya mugabaterana intege agacana n'intege ikintu utakizi ntakubesha hajya nikabeze ameze uko ikintu utakizi ntakubesha kandi komsa takubesha ugira inzigo kuko ahorana utuntu dusha kutumanyeri urumva ko bameze ngo utumanyeri urumva hagati aho mfise n'urupapuro yanyigishije muri academy kama kubwira abakinyi baraciye muri academy na certificate nafise ndayizana niyo nkuru ntigeze menya hajya warize muri academy narize promotion ya mbere abakinyi banje hari ibintu yo turi kuri tele hari ibintu bagira acha nakubwira nkaguye Ruve Peti wenza gutwara muri academy kwa Liberi vraiment tiba waraciye iki kintu ntacubugize ataka ka angre ntikabaho taka nikari kuba hari n'abantu nabonye wahatswe gukosora mukana bati umukobwa utazotera iwe mu karere oya babarira mwose yamfashije ivyashoboye mwayampaye ubumenyi mwibi bintu runaka of course n'undi yarabumpaye ko ndibuka umunsi clear Facebook Fanny yarantwaye ahantu kujyanya amacoma aransigurira ibintu vya page ukunuku ca turayikora twafasha aka video twari mu modoka yiwe ndavyibuka narabinsigurira adiko ca turakire iyo page itera imbere of course bace bayihakingura vyibuka baragakubise short abazungu nubu nukuvuga ngo yakuganirije yanakuguriye nyamacoma muri ko murasangira yabigize seriye urumva ujya mu mere dushake tugira iki kintu cyo kwidandaza kuri rezo sosio ntidukorako nimukora dikehe mbeshe haja fana rabasi nidushikira no sivyo mubona nidushikira ati rero utibeshe kuri yo ruguru kugo ruhande gogo arabafise aradufise aradufise pe rero umwe wese ndafite birabayeho kabisa nubwo bayitwaye yes keshi turi muri tournage ni kintu nkora nkacambwira ati jewe Liberi yarambwiye yuko haca ndabivuga none hari undi muntu twahuye hari umuntu turakorana oya nibo bari baguse ibintu vyose nzi vyavuye muri abantu babiri umwe wese ico yarashoboye nivyo nashatse kuvuga hari action yari ibaye ndonka akantu kakaraka numva uwo muntu confidence afitiye ndibuka ko naje ndi zero
uvuga kugira wandike ibintu mwino misi cange kera vuba ujya musi nyene n'umuntu ndanamubwira ati bro urakoze cyane ati numvise nyene nsubiye gukunda abantu runaka numva mbwiye ibintu sanga iyo mba ntace muri academy sinari gutora ivyo ari byo urumva ndavuga ati kumbe candashima rondashima iyo nzogera hose nshaka ndabibandanye canke ndabivemwo ntaco ndi batangize nukuvuga ngo uwo muntu yakoze ikintu ariko irizuba asha diko wihangane none ko twitavye umuhamagaro riradukubita tu twaritavye imana ariko ni bon wihangane tuba twaritavye nyene najazanya akamushwaro kari professionnel litujishe ariko nyene nta nuko kabiri mu neza turi mu kazi yes nyene tuba turi mu kazi nako ndavuga ngo nukuvuga habaye ikintu kigutera gusubiza ubwenge inyuma wibuka babantu unisa abavyeyi mpora ndabizi ni nka kujya kwa Bible urashobora gusoma ijambo ry'Imana ngo Yohana ngo kunuku ngo ubwa mbere na mbere ngo jambo yariho uyu munsi ugasoma ukumva jambo ukumva nta birenze ejo ugasoma rero ukumva jambo wariwe uravyumva ihishurirwa nagize irindi hishurirwa kuguhura kwanje nabo uravyumva cashira kuri stati Imana inteze imbere nzobashimira ibi byo kuvuga ntaco binamaze ikibazo rero ibundi bino vyo mvuza haro n'umuntu aza gutahura ibindi yashaka ibyo ni bimwe bavuga umuntu atahuye ibyo ashaka ibyo bimirekera uko nkuko bivuze bari uburenganzira mushaka umuntu mwankane mugira iki nikizokura ico mwamariraniye none agenda uvuga ngo nakantaco yamariye ubibwira public muri wewe urakizi kandi uri kuri ryajya ni uri kuri babatsi semesha ukweri exactly kaba kumvikana cyane ahubwo gusa ikintu nibaza abarenze umwe bariko baribaza kubera iki ko bashimira mwa kino gihe mu gihe hari bihe byarenganye canke nibindi byariko biraza kubera iki gufata umwanya mwiza kuko je status yawe nayibonye nk'uburemere ukavuga ngo mwa kino gihe reka nshimire bano bantu babiri nk'abantu bagize uruhara rudasanzwe muri kariyere yanjye nakubwiye ko ari actually ibaye ko musanga abantu benshi twamana ntidushobora gukora tournage dutaye ntavuza abo bantu hajya kumbe niko bimeze yes ahubwo haburi iki kugira unavyemange develop public ikintu cabaye nagize ihishurirwa numva no bivuga numva no bivuga ndavuga ati of course iyi foto urabonye n'ukuntu twari bari bambaye impuzu zozo iko shantuze zo muri academy y'amipira numva rero nabishize kurabizi kandi je ko nkunda kwikora utuntu tudustati nyene ja ibintu nk'ivyo nta nibi sinanzi kuzona bimbaza nabikoze kugira ndabikore abantu benshi baratera commentaire umwe wese uko avyumva abaragize comment yes commentaire nshaka kubura umuntu wese uko avyumva ariko ari no chonzi ndakiza hari abantu bakunze ijya duo bakanabakunda mubaye batatu nawe urimwo umubano wanyu barawukenguruka hoba hariho indoto biciye kuri wewe zuko twozokongera tukababona hafi na hagufi muri mu bikorwa mu gihe byoba hari ikintu bita hari inyungu ubibonamwe bitanabaye naho haraza kuza igihombo inyungu yoyo ntishobora kubura ariko kandi n'igihombo si keshi gishobora kuhaba urumva Yesu Kristo abwiye intumwa ati genda mwagure mubwira abandi ubutumwa bwiza sivyo iyo tuba turi kumwe tukiri kumwe kujya inarijera ntibiba bihari bajya bakinyi ntiba barazanye impano zabo nta kintu kibera ubusa oya nta na kimwe kibera ubusa turi kumwe vyo bavyiza gusumba tutari kumwe nakandi ni vyiza kuko hariya baragutse hariya baraguka ngaha turaguka kwese kandi turi kweri muri gade mukomeza murakasara niko yes tumeze neza none abiwanje ntibitwa buzukuru ba Fanny na Libe kandi nkuba biwaye baca babuzukuru babo iyo bandavye baravuga ati kijya ni camwa cacu cazanye ikindi camwa jivyanje vyavuye namba fata barinda na ba Herve nibo bantu bashashana bashire nkabasigurira sinemica arico nkabumvisha ati bikorwa nkuko nabikuye ufisaho wabikuye ufisaho nabikuye kandi aho nabikuye hashobora kuba hanakomeye gusumba jewe habandanije hagakomera se nawe ntukomere ngo naharenge ko ucumenga wowe nubu urashobora kugenda iwanyu ukavuga ati rero rirya vomo kijya kiraro cahajya cyarasenyutse jewe rero nkadiko nakoze YouTube mbona umufungo urumva ndaje kabarore ndabahindurira ubuzima abavuga bavuga ngo wa muhungu wanaka izina ryo ntibanagitayeho urumva wa muhungu wanaka yubatse ca kiraro cyo hakurya mwatereza urumva so no hari mu kabaravuga ati umwana wanje ngo wanje bujumbura bari gukora amateka kuno bajya batamubaje babeze acengereka akaguru ko kandi nkuko babikoza papiye bamubwiye ngo nakinyaga filme gakaze ntanabibona hagati aho urumva
za batamwereza umukobwa wanje reka naduze yaranyitije ngo uyu mukobwa wanje agumuku birumvikana cyane kabisa niko bimeze ariko ikintu nakunze nukurera agakura kandi kamwe wareze gakuze kakagaruka kakashima kakaba reconnaissante cyane kakavyara umva no kwaguka biba biryoshe cyane kumva yuko umuntu cya gikorwa yakoze hariho uwe kizirikana bitera intege kandi navuze nabi navuze ngo Herve ngwiki oya Herve twahuriye muri Truaf mwahuriye muri Truaf hari uburyo umenga ni wewe twakoranye cyane ko dukoranye project zibiri ariko no ndamumenyera tukamenyerana ariko kandi acabonekana yuko ari anda ibiganza byawe mu gukora uno munsi nuko twamana ahubwo kandi nawe ariko akora iwanje nta handi ariko arakora mu ngaruka kwa Sabasi ariko ari mu kazi kose pe ari mu kazi birumvikana cyane ni kakazi n'ubundi mwakomeje mugakora gatuma tutonibagirwa filme yawe intibagira yaheze gashireko igahera abantu barayikunze pe none ijya filme yawe bayikunda mu ntango gusumba uwo ni jewe niko nagenda vyanariza gusumba aherekeza kuguhera hafi yukuba mengo umuntu yovuga ngo kuko filme yatangwa iryoshe cyane ikaza kugenda menga irata uburyohe buke niko novuga kibazo cabaye message nayivuze mbere baravye ivyo bazi niryo kosa nakoze ndagukunda iyo uravuga ukuri ntukwirengagiza niryo kosa nakoze yasa nuko yakubise cyane kabisa mu ntango gose inkuru nayivuze imbere ariza kuri kwikosa rero wakoze urikoze ibigirankana canke nawe wagiriye kuri Roma navyo narinzi nakoze ivyo ntazi ni sympathize ngwiki nakoze ivyo ntazi nirizongera kuba navuze inkuru imbere kera uriko tubizi ko film izohera asasa apfuye nanje nabivuze ke yapfuye mbere tade voiler le secret wisanga abantu menga nta ariko bigiye kuboneka ku episode ashire ya nyuma narabye yitwa pre-final finale ariko sinibaza ntiraje hanze canke yamaze finale yagiye hanze finale yasohotse buriko turakora kino kiganiro ariko nubwo biri kuravya ama comment y'abantu hirya no hino nubwo biri uko hari abantu bari bakivuga ngo oya mengi baye nto yakayituzi kwizobandanya kwituzi ko ari izindi minyanyuro muzohava mudukubita kubera iki kwimara mwa kino abantu bari ko bari gukundiramo nk'umusaka oyi inkuru yaheze diko gahunda ari yuko uzoherera hanyene so uvuga ngo ni arrangement ngize inkuru yaheze inkuru yaze gute ntibagende bayirabe oya finale bayibonye finale genzo n'abatari bagende bayirabe imaze gute ko umenga ntihari bwagere oyi iheze neza pe iheze neza ntaco ndayagiriza ntaco nagiriza abakinyi twakoranye neza projet yaheze kandi ikintu kindyoheye nta mukinyi n'umwe idugije nta n'uwisize hasi twese twaduze ku rugero rumwe hasi kuravye muri commentaire uyaravuga Rinda uyaravuga Herve nakaravuga twese twarakoze bose baraza nta acteur principal yararimo bahaswe no kukudomina ho jewe ntaribi ndangora nagira wari kwihakantu gatuma ugumanye nari we uganje oya ari je nganje gute rega hari kugira ikibazo ugasanga we ntibigishobotse kukina mu gihe rero timu yawe atawundi muntu wigeze umenyereza abantu utarimwe ntibaza kubiraba muga episode kombi iyi pre-final pre-final sinarimo seze sinarindimo kandi fise views zisumba izindi yerekana yuko hari abantu baremetse birakunda twese turi kuri ni vimwe nta muntu ari hejuru y'uwundi twese kuri ni vimwe twese turabagite principale umwe atahari nta vya bindi ngo ndamukuyemo urumva cyo kwanze kiratemvye nta vya bindi ngo nakangwa avuyemwo ngo iki irizuba riradukozisha ndashima Imana pe sasa filme umuntu wese arafite ico yakuyemwo kuko nabivuze ni filme yatangiye yigisha abantu ikora ku mitima ya benshi haba mu ngo n'imiryango abakiri bato abakuze bose bariga ubundi ku ruhande kwa public ariko wewe nka nyirayo umwanditsi ukaba n'umuhinyanyuzi byose ni yihe yindi message idasanzwe cyangwa umuntu yoba yayiravye ntashire mu bwenge iyi filme ikwiye kumusigira nk'inyigisho azohora yibuka igihe cyose azibuka ko habayeho filme yitwa intibagira ivyo nzabivuga mu kindi kiganiro muri icura noba nkoze irindi kosa
kuko hari abantu batarayiraba heza iminota ingahe isohotse kubera ko ino finale amasaha ntaraba menshi kandi byose birimo muri finale ariko message woyivuga utavuze yose kwigenda mu kindi kiganiro ahubwo ikindi kintu ngomba kuvuga nihagaze ko kera ncitse intege uburyo buraheze pe manika amaboko mwana mama nimba vyanse sindayamanika gose meze uko ariko niyonja okay ngomba maze mpagarare gato bandondera amafaranga olala kugira nze nkora ikintu kizima uyisuproka ikibazo nari guhava ndakubaza ngo abantu baraza gusigara mu gahinda canke hariho umugambi wuko ucuba ku bitindi filime vyihuta oya vuba pe bazombona mu zindi bibaye ngombwa nkore n'izindi project z'abandi bazishire mu ntoke bishobotse abazongomwa ndazikore ariko iwanje bizoshika nyene mugabo ntikizo ari project kiri big sana oya urumva nkeneye support nico nagene kandi sinabwa ikiganiro cyose navuga ati je nta ngorane z'uburyo mfise ko nari bwagira ariko asasa arapfuye asasa arapfuye wihagaze ko turi hagarara kiminsi n'indi ubu biranse no kuvuga ngo mu kirundi cumvikana ataguce hirya no hino uburyo nibutse abantu yuko ibikorwa bya jewe njayo gashi akomaje kuja ku matere nkarabo umunsi umwe wonye n'amahera umuntu spending abari menshi naratinye mwumve yuko naje mbamaze kuba kubita nk'aka season mugawe ndacitanga biragoye diko biragoye gusa biratumukura nivyo bintu bituma ubona ko amafaranga ari ubusa ukora film wabwira abantu uta amafaranga n'ibintu bisanzwe kuko araguca kuko minota 10 rero gikintu nabonye conci intege nubwo arabatangiye gutuburura n'uburyo ushobora gufata nk'imiliyoni zawe zitanu ugaterera muri film ubizi ko zitagira zigaruka ariko kumpera n'ibihumbi 500 kubikorako bikaba ikibazo kandi ukaguma ukora izi nguvu muzikura nana nk'ubugira izi nguvu gukora cinema ni nko kuba umusoda w'igihugu cyangwa umupolisi biriya bintu ntibafise umushahara urengeye abandi bakozi bose oya ariko kumva wo kwisacrifice kubw'umukongomani uri umurundi ukumva wo bikoze ubikunze aro nundi muhamagara udasa n'uwa patiri oya urumva udasa n'ubundi wundi utanasa n'uwa cameraman nka Sanchez ukavaha ugiye muri Kongo ati umukongomani arokokeje akamfi apana ko baguhase ukumva urabikunze muri wewe uravyumva rero filme nayo kwiruka for example for me nkiruka mu ruvumera di dorendi asamdi visa kandi kongereza urumva kurondera amafaranga nkayazana muri cinema nzi ko atazogaruka ariko sindabireke diko nkabikora ndumva ndi fier nkumva no bikora nejo nkazokora mpaka n'umuhamagara mfasha kino kintu nk'uwo kwigira ruguru gasaba ahantu nyabuna je mu mpiraro niyororera ingurube inyuma y'amezi abiri ntiwabura umukira enda wa mukogwe ko mbona udandaza impuzu ukabufisa abakiriya ayo mafaranga wo yashize mu gishwe ku cicururiza ikanzu ejo ntiwabufise imangazini aho bipfira niho bishobora no gukirira sindagatahuye ahanyane biriko birapfira bishobora no gukiriraho dufise bene wacu badanaje amasedekera ntitwayigura desa gacugendo gacufatisha ugashira kwa gapapuro yacafuye ukayihanagura urumva mukayitizanya kace yose siko izunguru kace yose ariko today arakubwira ati njyama muri cinema nkajya cinema nkiyunguruza cinema wa ibintu byose ni patience nkasinzira muri cinema patience nkakora ubukwe muri cinema bwiza muri cinema kera batanguye ari 0 francs urumva rero twese nukurindira ubundi ibintu byose ibintu binihuse harakantu wambwiye kare ibintu binihuse keshi nta birefu ngo hazi bihumye ni pore ariko ntunjaniranye uri namu yuvumbuye idemu cunjugunya hari duhuye mu kwa kane banzo cangera imikashi wa mukobwa ibi sivyo bituhanza wa mukobwa inde nyabuna cangara imikashi baguhezagire kubera ko filme turakeneye indi filme byihuta nziza limikashi ni 68 598 860 zivuge witonda tuzandike 68 amajana 598 amajana 860 wow handitse ko inamuco yose witwa inamuco is done imana ishimwe henze bikango ayo niyo pastor yambatije mwabari ai nari jera namba vyaje bita agari umunsi n'abavyeyi bacu bazotuyobeka
Gaye usanga nk'ubu waca muhira ngo we ina. Oya ina ni bo bampamagara ina niko bampamagara. Ariko ngo rijera bayovuga ati caduka nimbe baya hano. Ati ni kajugujugu ikoroke ngaha. Urumva nikijya gitoke babati nta ninka tugira tuvuga ngo nijyanka urumva nikijya gitoke babatijwe wapi ati yo bari modoka nshasha yakoze aya mabarabara yatwatiye amazina ni hatari no kuba bimeze hanyuma ro wa mukobwa we nubwo warutangiye kwibaraguza ijya nkuru yireke nzobatumira hageze siko urazi yuko uri sister wanje sinobukora urubanza kuko twagananye igihe kinini ntumbwire ko ukunda udukobwa duto ngo nkorere gym Hano no kumemukiye ndabivuze nshavuye ntubone. Agaye ya mukobwa ariko si muto pe. Hari kujya umuntu abasenga ngo sakara basakara. Yari Santreze. Yes, ni ku minota 32 ndavyiba. Ni Santreze yari kuri kamera akaguma avuga bijya bintu. Aguma avuga mu ndimi. So project yanje nahigeze sindacika intege burundu. Ayo gukora ibisanzwe no yabona ariko ico nshaka gukora. Sindayashikira cyane. Ayo nshima n'Imana wabonye ko afise ibikoresho biri. Waje ubyitwa tubishire mu. Oya ntibiri ngombwa. Ni trepie ya kamera, itara. Nabonye nimba ari narenzi n'itara niki. Mbura kamera gusa. Nasha mu minsi izuraba umufundi nyene wawe. Nabwiye Santreze ati buryo umunsi umwe muzovyuka je afise ibikoresho byose. Ni buke zose zibika kera. Zaramagiye agendera mu nda y'izindi nkoko. Wow. Ariko ubu zirabika tukavyuka tukaja gukora tukavyumva tukatuvyuka Kizazi sana masista ndagushimira cyane iri zuba rero ntirize rituma udakora season ishashigiye kuko je nabikwatiye ko nanabibonye uburyo sinza ahantu buza kuva ariko wakira buraboneka nkitangura gukora wakira biraza gukoreka nkitangura gukora nta narimwe mba nishimiye imbaraga zanje ndafise ukuntu mvuga abantu benshi ntibantahura namubona muri commentaire ngo ibintu vyanje ntivyumvikana ariko bene vyo baravyumva nkitangura gukora ntaco nari mfise ariko aya amafaranga akoze episode 18 ga ntugire ngo nitwatwara ziyongeye kuri 15 Shajya sinzo twaje je bundi yitwareme arambwe ati je nariye bivi bibiri amatongo ruguri karu aya nawe usanga ariko je ntibonkatira ikivi canje nkatanda amashance amatongo warazitoye oya impene zarahetse aya narakujije urakoze jewe ubusigaranye imyagazi asigaye inkwavu ina wakoze kuza ndagushimira wakoze nawe kunumira ndaryohewe cyane tuzosubira adade no kubavuga ina dadey yamana bakumbuye nyane tungo tuyage ushobora kwiga canke nanje ukanyigisha muri commentaire utukane canke ugira iki canke uvuge mugabo message yawe ikintu cyose wanditse muri commentaire kigira umumaro nta kibi na kimwe kivugwayo caba kibi caba ciye nta kibi na kimwe kivugwayo bureka gusuzugura ivyiyumviro vy'umuntu nujya jagatukana nici yumviro ciwe niyo mpamvu nkanje ntigera ndazifuta zikigira ntufute reka kujya nyene sinakubwiye nyamani yaje ngaha kamponda nkoresha telefone ubu nzi ko telefone izira gukora muri tournage mugabo numvise ariko aragukengurukira ngo arafise amakuru ko warondeye inzu mbene wimukiye ku matafari mukiye nituwavuge ni babantu ze ntibaza gutereka bawe Dico Entertainment.